Ico kinyobwa Sapporo wine twasanze hariho amategeko kidakurikije ariyo twita norme. Cateza gukorwa uhereye ku imitobe y'ivyamwa. Ivyo rero twararavye nta vyamwa na kimwe twasanzeyo, nta camwa bakoresha. Bitewe nuko hari abatubwenge n'abamaze kuhasiga ubuzima nyuma yo kwihereza ikinyobwa Sapporo wine kidasiba kwiha inkumbi mu gwaruka, abatari bake bagiye biyamiriza ico kinyobwa. Inyuma y'akamo k'umushikiranganje w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere ko Sapporo wine yoja ku rugero rw'inzoga zikaze liqueur itodandarizwa ahariho hose, ingingo z'ababora amatari batandukanye zo kubuza kudandaza ico kinyobwa. Inyuma y'akamo k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko kwiyamiriza ico kinyobwa ko leta idashobora kwemera ko ugwaruka rw'u Burundi gwiyica, kuri uyu wa 16 mu Kakaro mwaka wa 2024 mu kigo BBN kijejwe gusuzuma no kugenzura kanovera n'ubuziranenge bareye bafashe ingingo yo guhagarika no kubuza ihingurwa n'idandazwa ry'ico kinyobwa. Kubwa Jeremy Ngenzahayo arongoye BBN, ico kinyobwa Sapporo gihingurwa hatisunzwe amategeko kuko categerezwa guhingurwa mu mitobe y'ivyamwa, ariko akaba atacamwa na kimwe kirimo. Cumvirije kwimoteye nta na kimwe cerekana ko ari muvinyo, cyane nico gituma tugihagarika. Twamaze kuvugana no ministre de l'Intérieur du Développement Communautaire de la Sécurité Publique na ministre du Commerce, du Transport et du Tourisme. Uwo ministre de l'Intérieur we niwe aca abwira abari yakwira babikure vyose. Si vyiza ko babandanye babifata kuko ico yavuga ko ari karakora sico, si vyiza ko yoguma. Twarabibabwiye ko bica bivayo bose baca babihagarika. Sapporo wine ni inzoga ifise urugero rw'umwambiro rw'ibice 16 kwijana, iri mu gacupa ka plastique gapima milimetero 300, ahenshi ikagurwa amafaranga y'amarundi atarenga 2000. Inyuma ya Kick, Sapporo wine ikaba yari mu mugwi w'inzoga zigisibije mu gwaruka nka Karibu, Susuruka wine n'izindi ahatari hake mu micungararo igize Burundi bazihurumbira ku bwinshi bitewe nuko zikaze cyane ariko zikaba zizimbutse.